murabe ingene iryo jwi risohoka. Ico gihe rero umwana niyarira ari mande yawe uzoca ndazo barundi mu mama urashobora kubura umungu avuga ati byo oje tuzohurira hoya ariko mu mama umwana azoririra impande yawe muri kumwe n'umumama runaka cumara ati umwana ashaka kurya. Warubizi avec Patrick Sage, now you know. Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi ba Fresh TV. Iki ni kiganiro now you know muri kumwe na Patrick Sage. Mu buzima bwa misi yose turakenera kuyaga, kuvuga ndetse turakomunika. Ariko ikibazo gihari nca nibaza eske abana bato bakivuga bakomunika gute? Eske bo barafise communication? Nkuko tubimenyeshwa n'umu docteur wo muri Australia, docteur yitwa Priscilla Dunstan, aravuga yuko n'abana bakomunika bafise amajwi 5 kandi bashobora kuvugamo ico bifuza. Reka duhere kwijwi rya mbere. No kuvuga umwana arakubarira ararira kubera kuva kuri 0 a 3 mo gushika ku mezi 3 abakoresha kurira kandi akaba afise ikintu kukominitsa akaba ashaka kukubarira ikintu runaka. Rero iyo ari kararira uwumviriza ingene sound yasohotse ico gihe ukacumenya icakeneye. N'amajwi 5 ariko uyu munsi turiga ku majwi 3. Hama nawe wa mama we canke nawe wa papa we mufise umwana uzoca mumenya ico gukora bivanye na sound ariko arasohoka kubera iki ni universal, ni kwisi yose haba umuzungu canke umunwari bose nico kimwe bimeze co kimwe. Ijwi rya mbere ni ne. Bacenda bivuga muri sound y'abagabo ariko n'umwana nyene ni ne. Umvarira burya ari kararira urumvamwo ijwi ne. Ne. Mu gihe uzokumva ko umwana arize muri sound yiwe ari kararira harimwo ne, ico gihe uzoca umenya yuko umwana akeneye gufungura. She's or he's hungry. Abashonje ni ikimenyetso cerekana hanga mu Congereza cankwe inzara mu Kirundi. Nawe the next time uzoca wumviriza umwana wawe ingene arira, ingene ijwi risohoka, hanyuma ucudushira muri commentaire tubarati vya bintu nivyo kubera umu docteur yaravyize si jewe nagize aya ma recherche. Merci. Hama sinababwiye ko atari ne yonyene ariko aramajwi ashika kuri 5 yose akomunika mu buryo butandukanye. Ijwi rigira kabiri ni ikico cyo kirafatanye na kujya kwabakuze. Urabona bakuze dushaka kuryama ndagura kwayutsa bobo rero ari kararira bivugiramo ntabyo nashobora gusubiramwo ariko ndabashiramo aka video kugira murabe ingene iryo jwi risohoka. Ico gihe rero umwana niyarira ari mande yawe uzoca ndazo barundi mu mama urashobora kubura umungu avuga ati byo oje tuzohurira hoya ariko mu mama umwana azoririra impande yawe muri kumwe n'umumama runaka cumara ati umwana ashaka kurya canke umubarera ati umwana ashaka gufungura mu gihe azobagize ne. Ariko mu gihe azobagira ari kararira mu kurira ashiramo iyo ico gihe uzoca umenya ko akeneye kuryama. Sound igira gatatu ari nayo ya nyuma duhereza ko kugira tuce turaba utundi ni he. Tubereza akarorero murashobora kubibona naho ntoshobora kubisubiramwo mugabo iyi he isigura yuko mu Congereza bavuga ati he's not comfortable, ntari comfortable.
ni ukuvuga ukuntu aryamye, peut-être ukuntu mwamuryamishije, peut-être yarusha umwanya munini yaryamiye uruhande rumwe. Rero mu kubimenyekanisha arafise ingene iyo sound isohoka kugira akumenyeshe yuko ataryamye neza. Muri ico gihe rero uca umuterura canke ukamuhindukiza canke ukamushira ngaha ku rutugu ukamera nk'ukubita gutya anya aca yumva. Ndetse ndabigize ukuye abamama muca mubibona cane, saba mama gusa kubera tubaho tubona abana, tubaho dukunda abana, twese twarabaye abana naho tutibonye ubwacu. Muri kano kanya ko twabonye amajwi ashika kuri 3, the next time tuzobona yandi 2, ariko ubu reka tubanze turabe nko par exemple kurikirana umwe mu bamama yavuze ko amaze kubimenya ibintu mpejeje kubabwira ko umwana yamaze umunsi wose atigeze arira. Mu mukurikirana taguye kwinyiganza cyane asohora amajwi cyane, ubwo nyine canje yari nkagerageza kumwumviriza ibyo komindi uravuga, iyo avuze ne ubwo nyine ncamenye icyo ashatse kuvuga, akaca ahora ubwo nyine biratangaje. Sibyo gusa, ntabwo ari abamama gusa, urabona n'abapapa ntibahora babyita iby'abana ariko barosa kareso bonze acigwa bize nabone byaciye bibafasha. Kurikirana umupapa nawe ariko arabivuga shinge ntahavuga ingene ukaraba gusa kwa video 10 minutes gusa hanyuma umwana ukaca umutorera solution. Igihe arize ukamenya ico akeneye. Igihe nayibona ubwa mbere naciye mbona ko ari ubufasha cane muri aya mezi ya mbere. Biroroshe cane, ntibikenewe ko urinda guhagarika umutima ati yo mana ubu ho washaka iki. Mu kurangiza nagire nongere kumenya neza, hariho irindi jwi ryo riri akote yitwa calling baby. Umwana yashaka kuguhamagara, umwana arashobora kuba aryamye ahantu runaka akumva yarambiwe, akumva hamaze umwanya munini nta muntu abona ibiki nivyo yaba ariko arikinisha mugabo akumva akeneye umuntu. Ico gihe uzobimenyeshwa niki, umwana ararira quelques secondes agahora, akongera karira agahora. Muri ico gihe ariko araguhamagara, iyo uje ukamushikira ngahonye aca ahora asubira kurira. Iyo bayita calling baby. Calling sound. N'umwana bari karahamagara, ivyo gitoneze calling baby, muga n'umwana bari karahamagara. Okay. Ndagenda bamenyeshere ko duhereje ngahanya kuri aka party gatoya, hama inyigisho tuzoyibandanya kubera ni ya misi yose, ndetse no cameraman best ngaha ni yamara kuvyara siwabyara yarabyara. Bavuga abamama baribaruka, abagabo nabo bakavyara. Umumama ni yamara kwibaruka umugore wiwe azomenya ko Patrick Sage yari yarivuze ko ibyuko yakumva umwana arize ngo ne ugati mwonse canke muhamata. Merci cyane kuba mwadukurikiranye, ndakeneye commentaire kugira mutumenyeshe ko ivyo binezke mwavyumvize muramaze kuvyumva ku bana bimeze uko nyene canke umudokiteri yarabeshe. Yari Patrick Sage kuri Fresh TV mu kiganiro Now You Know.